umuntu wese rero ategereza kugira imbona kazoza. Mwa misore mwe, mwa nkumi mwe, mubimenye yuko wa musore we imbona kazoza yawe so kuvuga ngo nzozana umugore nkunda. Mwa nkumi mwe mukumva umusore aje ababwira ati nakugomwe, mbona uri mwiza, mbona wowe tukubakana tugashinga urugo, uramubwira uti banza unyereke imbona kazoza y'umuryango yawe. Akazomubwira ngo ndagukunda, iyo si imbona kazoza. Uramubaza imbona kazoza y'umuryango agiye gushinga ayikwereke. Akubwiye ngo imbona kazoza ndagukunda, siyo, nakwereka icyo ashoboye. Nawe wa musore we, mukurondero mwubakana urugo, banza urabe ko iyo nkumi ifise imbona kazoza, umenye ko ari uwo mugiye gukorera hamwe kugira ngo muzane ibyo mu muryango. Muri iyo minsi iheze cyane cyane inkumi wamenga no kwigira ku muntu yitwa Bigwa gusa. Nari mwavuga ngo bagiye kwa Bigwa, no musore yitwa Bigwa. Noneho rero turabihinduye ubugiye kugira mugire ishirahamwe ry'umuryango, muteze imbere umuryango wanyu. Ubu dukeneye umukenyezi nawe afise isazara mu muryango, atari wa wundi yamarindiriye umugabo wiwe. Abagabo bahora bagaya abagore rero ngo naco bamaze, n'abakenyezi tumaze iminsi tubahimiriza, kandi ubu baratanguye kuja ku kivi. Mbere basigara ururirimbo ngo n'ipfundo ririko bari ngo ni noti. Abo n'abakenyera rugamba. None ubu nasanze bose uwo mugambi barawushigikiye, nta muyifebe, nta mufurodebu, nta mukenyera rugamba, ubu bose ni ukenyera zikaguma, kuko twarayidutoye hamwe kugira ngo nihaba hariho abagiye imbere bakenyezi zikaguma bagishira ku ipfundo n'inoti zikajamwo, n'abandi bakenyezi nabo bumve ko inoti zitegereza kujamwo, bigana abandi, twese twubake imiryango dushize hamwe. Umwe wese rero agira imbona kazoza. Umuntu wese ari ngaha shaka uri umushoferi, kuba umushoferi si imbona kazoza, kuko uzosaza utahe, uzocubaho gute? Cyane umunsi wabuze imodoka utwara, uzocubaho gute? Nagira ndabibira akabanga, muvega umwe wese avuga ati mbeje waka kazi mfise uno munsi kohera, nocambaho gute? Imbona kazoza kawe rero ni wobaho gute ata muntu aguhaye akazi. Kugira umenye imbona kazoza yawe, banza umenye uti naremewe iki. Umwe wese niyibaze mu mutima iwe, iti ni kubera iki Imana ikandemye ngo mbe impene? None ko Imana yaremye ibikoko, ni kuko wewe yakuremye uri umuntu. Raba ico yakuremeye, yakuremye uhindura isi. Gira rero ico ukoze mu mbona kazoza yawe, uvuga uti jewe mu mwaka uyu n'uyu nzoba meze uku. Turiko turatunganya udutabo twerekana umuryango wifashe ingene ubumeze, kugira ngo mu rugo rwose tuze twige ingene tuzoba tumeze mu mwaka w'2040. Umwe wese yige iwe. Ndazi yuko ari abamaze kuhashika, abo nabo barahashitse nibasubira inyuma bafata ukuboko abandi. Naratanze akarorero, niba waramaze kubaka inzu nziza irimwo amakaro, hakabamwo n'akazu ka sugumwe utakinyagirwa, none ayo mahera wubakishije ubu uzoca uyakoresha iki ko aho wayakuye hatazivye? Uca ugira uwundi mugambi, uwo mugambi ugashobora kuha n'akazi uwundi, uwo wundi nawe agashobora gutera imbere. Nimuve hasi rero twese dukore, Buramatari azadusange ku kivi. Ndagasubira mwaka, Buramatari azadusange ku kivi. Sitwe tuzomusanga mu biro, niwe azodusanga ku kivi. Buramatari mbe ndabigusaba, uno munsi ufise amakomini 9 muri iyi ntara. Amakomini 9 kuyagendera murumva ni iminsi 9 gusa mu kwezi. Ndagusavye rero Buramatari n'imiburi buri mu ndwi ugendera amakomini 3. Ugendera amakomini 3. Hariho ingwara kubera kera kwari kwicara gusa.
bavuga ngo abenegihugu bazosanga mu biro, basange ku kivi n'imiburiburi mu ndwi ugendera amakomine 3 wumviriza urabe ivyo bariko barakora, ubereke inzira bofata ico bokora, wongere ubahe n'impanuro. Birumvikana rero yuko iminsi 3 mu ndwi mu kwezi n'imiburiburi amakomine yose uzoba wayagendeye, uzoba wabumvirije, tubatunganirize bariyo baba. Hariho twebwe abenegihugu, ndacari ngaho ku benegihugu, tuje ku kivi. Hariho ababaza ibibazo, ugasanga ugiye mu nama ya buramatari ngo kugira nze kubaza iki kibazo. Imbere y'uko ubaza ikibazo ubaza iki igihugu kikumariye, baza nawe wishure uti mbega jewe igihugu ndakimariye iki. Imbere y'uko ubaza iki igihugu cyo kumarira, banza umenye ico kimariye, kuko igihugu ni catwese. None abo bose baze kukumarira iki nawe atacu bamariye? Je ndafise ico mumariye, nawe urafise ico umariye. None rero imbere y'uko ubaza ikibazo urabanza nawe uvuga uti jewe nagiye nkora iki niki, aho binaniriye naha aneho nkeneye ko igihugu kinsahiriza. Abenegihugu tugere dufise muri ivyo bibazo, ntitugere tuvuga ngo tugiye kuremereza ibibazo indongozi, mugabo natwe tugende tugiye kwerekana ico tumaze. Ivyo gukora biriho, reka ngere ndabiberetse. Nababwiye ntagire uzovuga ngo ndi umushoferi ngo je ndafise imbona kazoza, kuko ubushoferi burahera ugataha muhira uburuhiro. Hariho uburimyi n'ubworozi. Uburimyi n'ubworozi nico kintu ca mbere nasanze kiri mwitunga ridasanzwe, ndetse n'Imana yashatse ko turema ubutunzi duhereye mu guhingura iyi si. Uburi nta muntu nabonye yagiye mu burimyi n'ubworozi yahomvye. Nivyo ugitangura hararuhisha, kuko gusitura umushike nivyoroshe. Mugo umaze gusitura umushike biratangura bikoroha. Waciye imiserege neza, amase yawe ntahaja. Mugerageze iyo muriko murarima, mwongere mubungabungiye isi mu guca imiserege kugira ngo ajya amase yanyu ntihagira hagenda. Turipfuza yuko atamazi yoshika mu mwonga atagiye aranyengetera, kuko ajya amazi amanuka mu mwonga n'amase yanyu abagiye. Muraba ingene ruvubu n'ubu turi muci, usanga rusa n'inginagina, ajya n'amase ariko aragenda. Uburimyi n'ubworozi rero tubikomeze cyane, twongere dutere ibiti. Mwebwe banyagisagara muba muri Gisagara ca Gitega, gerageza ntihagire urugo na rumwe rutabamwo ibiti by'ivyamwa. Gerageza mu mirima yanyu mutere ibiti bibana n'ibiterwa. Ico sikinyoma, jewe narateye amakereveri yo mu murima wanje, hanyuma ntera amatugu acaranda kuri ya makereveri. Murumva ni kereveri yo ricera ibicamwa. Iyo hageze gutera ibiharage, ikereveri y'iciguha ajya amashami ava ku birembezo, kandi ayandi acamera. Nasanze ari igiti ciza cane cyo kubana n'ibiterwa. Hariho ibiti rero bibana n'ibiterwa, ntimugire ubwabo bwo kubitera, ahubwo navyo bizoca bija kwa mabungo, amatugu arandireko hanyuma usorome. Ivyo biti nivyo bizorandirako ibisunzu uheze usorome. Kandi ico gihe niyo imvura iguye amazi aza bukebuke agaca nyengetera ngaho nyene, hazokuma hatema. Ikigira kabiri n'igisata c'ubutare n'agataka. Rika nditunga Imana yaturemeye. Nagumye niyumvira ubu bukene bavanga mu gihugu kirakenye, dufise ubutare bwinshi, birantangaza cyane. Casanga ya mana yaradusamaje, imfashanyo yaradusamaje. Kuko igene yadusamaje, nimwibaze maze gutora ibinogo birenga 5 abazungu bimbamwe ubutare bakabutwara. Mugabo tumaze imyaka irenga 60 baragiye n'ivyo binogo tutabibona ngo tubone ko ari mu butare. Mu Kirundo nasanze ari kinogo, twaratanguye kwimba, aho mubukera mu minsi za muzobona tutangura gushora. Ikindi kinogo nagisanze mu ntara ya Muyinga ibuhinyuza. Ikindi kinogo nagisanze ahiwanye Gitega. Imakebuko nasanze barimba ubutare bagatwara. Nsanga ahirya imukanda
nawe nyene barimba ubutare bagatwara, kandi ntabwo bamaze kubera iki tudasoroma uwo murimo weze. Ubutare rero nafashe ko ari umurima weze w'abarundi bose dutegereza gusoroma dushore, hanyuma twinjize amafaranga azotwakira amabarabara, amashure, ibitaro n'ibindi. Turakeneye byinshi tuzokubaka. Nico rero gituma igisata c'ubutare ngomba mpamagarira abarundi tubwimbe. Ubu turafise urwaruka rwamaze kwiga ibijanye n'ubutare n'agataka. Turafise urwaruka rugifise ingufu rushobora gusekana n'amabuye bigakunda. Hari haho nabonye hari ubutare bworoshe kwimba, naranezerewe cyane ejo numvise ko batanguye. Nari nabaye iminsi 100 batangure, ni mu ntara ya Kirundo, none ejo baraye batanguye, urwaruka rwatanguye. None namwe twipange, twisuganye, abo batagira icyo bakora bigwa ku marigara, tugende dutangure kwimba ubwo butare, Uburundi nabwo buronke icyo bushora mu makungu, hanyuma abimba nabo bazohembwa. Kuko ubu tugiye gufata ingingo y'uko tubwira tuti uzanye itoni ya korota tugwamahera nganuko, none ntuzobuhembwa. Uzanye itoni ya kasiterite uko nyene, uzanye itoni ya titane uko nyene, uzanye itone ya lithium uko nyene. Tubwegeranye ubwo butare tubusorome, kuko no murima weze w'Uburundi, tubusorome hanyuma dushobore. Nimwasubira kuvuga ko Uburundi bukenye, tuzoraba iyo byavuye. Urwaruka rero aho ndarutumiriye, twaraye tuvuganye na wa mugambi wa payeje abawurongoye, yuko babwira urwaruka mu ntara zose rutangure kwimba ubwo butare. Muzohatorera koyokwe n'igihugu kironke amahera mva makungu twamatuvuga. Ikindi gisata kizana amahera no gukwega ba mukerarugendo. Abarundi batahora baninahaza Uburundi, duhindura imvugo kuko twamaze guhinduka no mu muzirikanyi. Uburundi ni paradizo. Duheruka kwakira abantu baje mu Kibimba, Abanyamerika bonyene banyibwiriye amaso mu yandi ngo bariko bahema ngo impwemu zivuye mu ijuru, kubera babona ku ijuru. Iki gihugu nta munyamahanga n'umwe aravuga ko ari igihugu kibi. Hariho uwundi yaciye ambwira ati nukuri maze kuja mu bihugu vyinshi, igihugu ca mbere gitunze n'Uburundi, gifise ibyo kurya biryoshe. Tubakwega kwegerero bazane ajya amahera yabo baze kuyarira i Burundi, niho bizogenda neza. Ico gisata kirashobora gukwega amahera yose akinjira. Ngaha murafise ku mashuha ngaha hirya, ni hirya gatoyi ngaha ajya amashuha. Nimuraba Abarundi bazi gukora ubunyene bahahingure neza, muzobona abanyamahanga baza kuyota, bazoza bazanye amahera. Nitunga rizoba ryinjiye mu ntara yanyu. Mufise imisozi myiza ngaha, irya misozi nimuyihinganure neza gushikaho ikwega abanyamahanga. Ico ni gisata kizana ubutunzi. Ikindi gisata musanzwe ubu muriko murakibona ni ibyerekeye ubuhinga bwa none bugezweho, ubwonko. Umuntu wese aronke icyo ashora ubwo bwenge bwawe. Ubu dukure bijya mvuga ngo ugiye gusaba akazi, vuga uti ndashoye ubwenge bwanje. Nta gusaba akazi, shora. Hamwe baza kukurondera abize rero, tangura ubushakashatsi kugira ngo ubu bwenge bwanyu nabwo mubuzanisha amahera. Ngira ngo ibi ndabivuze ngandi mu ntara ya Gitega, yantabombeshuza kuko twoca tugenda kwa Gasape hajya hirya. Subwo mubwiwe none bwazanye rya tunga Jerusalem hotel, genda mu mubaze Gasape muti yavuye, muzabusanga yavuye muri ubwonko, yarashoye ubwenge. None rero niki ni gisata kizana itunga, ni mukora ubushakashatsi kugira mushore ivyo mwahinguye. Amahinguriro rero ni kindi gisata kituma iterambere riza, kuko duhingura itunga kama tugahingura ivyo twimbuye. Nico gisata tucizurutukire. Ni haba hariho abahingura amazi uno munsi, we niwe uhingura makeyi
nimuje hamwe n'abandi bahingura amazi turonye amazi menshi tuyashore mu bihugu biyakenye. Ugiye muri bijya bihugu byo mu Barabu hariya mu Bugaragwa, igiciro c'amazi kirusha igiciro c'igitoro. Hakugura amazi wogura igitoro hariya. None ni kubera iki tuvuga ngo turakeye igitoro dufise amazi? Aho igitoro gica kiza mu Burundi nitwacisha amazi kugira ngo natwe tuce tugura ico gitoro tubuze. Abahingura rero tangura muhingure. Birashoboka ko dushobora gushora amakontenere hariya i Buraya, amakontenere y'amazi. Turashobora gushora ibintu bitandukanye ngaha, tugwize umwimbu rero tuve muri ubu bukene. Niyumvira yuko dukanura turakanuye, umwe wese ntagira icyo akora ashobora gushora. Ntabwo ngiye gusaba akazi, yumve yuko ahubwo ashoye ibyo yimbuye. Ni muri iyo ntumbero rero, imbere yuko nshikiriza buramatari nanashatse ko tubanza kwigishanya kugira ngo tugende twese tuzi ico tugiye gukora muri iyi ntambwe nshasha Uburundi bwinjiyemo. None rero ko ivyo mpejeje kubivuga, nagira ubwa mbere hagure gukeza buramatari. Ndamukeze kuko kubona muri iyi ntara yose ya Gitega uko ingana ariwe amajwi menshi yahuriye ko, nkumva bose bambwira bati uwo tubona yubishobora agashobora kuturongora n'urya. Kandi narakurikiranye ndumviriza mwese abanyagitega, ndetse narumvirije n'abandi bo mu zindi ntara, bose baravuga bati ujya mu buramatari arabishoboye. None ndabasabye mukome amashi kugira ngo tumwakirane igishika. Ko rero muravye mukaraba kahise kiwe, ubukerebutsi bwiwe, muvuga muti azovamwo ikintu, twagira tumusabe ntazatumara amazi, ntazatumara amazi. Iyi ntara ya Gitega ukuyirose ubaze uyigenzure, urabe neza ingeno yirose isa imeze, uce wigira inama yuko nawe uzoyisubiza yagwijije na kabiri, gushika bavuga bati mbe ujya mu buramatari umunsi twomubura tworonka uwundi wahe. Intara ubu twiguhaye ukazoyisubiza ukwiri, uzobura ikigaba, urumva uzotumara amazi. Utegeza gutera iyindi ntambwe, raba utubuze ibibuze byose muri iyi ntara, uvuga uti ntegerezwa kubizana, nibwo butwari. Ntuze rero uze kure wibaza ngo uje kurera amaboko. Hariho wambwiye ngo igituma mu Burundi tutatera imbere, ngo bakubwira ngo iyi ntara ukuyirose ngo bari kuzoyigaruka uzoyisubize. Hamwe twabaza vena nk'ubu agasatubwira ngo kuriko narose Gitega, turabizi none ko atariko yasa. Ni umukomera amashi nawe, kuko niho mboneye n'akaryo ko gukeza abahora arabura amatari bizi ntara zitatu zigize iyi ntara ya Gitega. Uko bakiriye intara, nta n'umwe nabonye ayisubije imeze uko yayisanze. Hariho intara ico gihe wamenga iri inyuma, intara ya Mwaro, hariho amakomine arimwo inzara. Nagasabe buramatari wa Mwaro mumukomera amashi. Hariho amakomine akenye, cyane cyane ikomine yari ikenye yari ikomine ya Rusaka na Gisozi. None naragiye yongiye gutembera ndaba, nsanga koperative yo mu Rusaka ifise miliyoni zirenga 500 kuri konti. Nukuvuga yuko vyerekana yuko kuva mu 2020 intara ya Mwaro yarakoze, gushikaho ubu yigiye mubona neza ko yahindutse, n'isura yayo yarahindutse, sikumwe yariri. Ikarusi yari mu ntara nazo zari inyuma. Naragiye ndaraba amakomine yari inyuma, murabona hariho amakomine ari kure,
nkaza komine Nyabikere zari ziri kure, Mutumba zari kure, hariya Gitaramuka wamenga ni kure. None ubu naragiyeyo sanga amashure, sanga abantu barubatse amazu y'amabati. Hariho komine Gihogazi yo nayigiyemo nsanga natwe kuzimira kuko hasigara igisagara. Buramatari yatwara province Karusi nagira sabe umukomera amashi yarakoze ibikorino. Uwagitega wewe niho mwama, nitwirirwa turavuga vyinshi murabibona mwebwe nyene aho muciye murabibona. Gitega kugira ndabibone neza ndaba mu bwinjiriro bwayo kuko niho hari inyuma. Aho winjiriye hose naho uvuye mu Ruyigi winjira Gitega usanga harahindutse. Uvuye Ingozi winjira Gitega, Mutaho muribuka ariko ndavuga nta Mutaho muzobona ka etage, none ubu ama etage asigaye ahari. Uvuye mu ntara ya Rutana winjira Gitega ucubona nyene ko winjiye Igitega. Uvuye mu ntara ya Muramvya ukinjira Igitega ucubona ko winjiye Igitega. None Buramatari yahora arongoye intara ya Gitega Gasabe nawe mumukomera amashi mumushimire. Aburamatari hariho byinshi bahinduye, n'imyidogo yari hari mu 2020 siyo myidogo bahasize. Ahantu bidoga cyane hari imwaro mu bijanye n'ubucamanza, Buramatari yarakoze ibishoboka byose gushikaho zigandoga imyidogo mike. Ivyo byose vyerekana ibikorwa vyiza by'uburongozi igihugu kiriko kirahinduka. None rero Muramvya nayo narinda yibagiye navuze ngo ni zitatu kandi ari zine. Muramvya yoyo rero nayo duhere hariya nyene kwinjiriro ugiye i Bugarama. Bugarama turiko turavuga tuti abantu bigire inyuma y'ibarabara kugira ngo imodoka zironka aho zica. Abantu bwa mbere barabigaya, mugabo no munsi hariho ababiryohererwa bavuga bati twaciye twubaka amazu meza meza ama etaje. Ugende mu Bukeye hasigaye ntukihamenya ubwinjiriro bwose. Genda mu Rutegama je mbaza kuraba hirya kuko kare bahora bateza imbere hariya ku mugwa mukuru w'intara ntibateza imbere ahari hirya no hino. Naragiye hari Imbuye uje uva mu Kayanza winjira ugashika Imbuye ukaraba uciye mu Gasura harahindutse, hari amatara, byose ibintu byarahindutse. Uvuye imwaro winjira Muramvya muriko hariya muri zone Shombo hasanze harahindutse. Hose ibintu byarahindutse. Buramatari yararongoye intara ya Muramvya mu mukomera amashi kuko naho nyene hari mu hasigaye inyuma. None rero mwebwe Buramatari cyo tubipfuza mwahora murongoye izo ntara, tubipfurije yuko mwoguma mutera intambwe, mutere muja imbere. Aho amabanga buca mujamwo muze mugire uko nyene uko ndahasanze siko nzohasiga. Umuntu wese atwaye igisate cyari cyo cyose agiye kurongora igisate cyari cyo cyose avuga ati uko ndagisanze siko zogisiga. Namwe rero murumva ko muza mwamaze guca ugwevu, turabipfurije neza kuroranirwa mu mabanga mashasha aho bukera muzoshingwa. Nimwambe mvuga ngo mwakuwe. Oya, baravuga bati n'ubwatsi burakura ukabisa ubundi, hanyuma so kuvuga ko butabukirikira umara. Mwebwe nagira ndabwire ko mwamaze kuba barukuvongo ubu mutera muja imbere. None rero Buramatari w'intara ya Gitega urumvise abuzozura hano uza kuko nabo n'imvukira za Gitega, aho uzobona bicanganye gatoyi kuko uburongozi buragoye ndakubwire. Aho urongoye umwe wese afise utwiza kuronderako, umwe wese arondera utwiza kuko nta muntu atikunda. Uzobona umwe akwega ikoti ubundi akwega hariya ubundi akwega hariya. Ubonye aho bigoye urababonye abo uzohanuza ubwa mbere n'Aburamatari batwaye izi ntara, iyi ntara
nibo bazi ahabitse akabanga k'intara. Rero ntuzubibagire kuguma ubahanuza, kuko hariho abantu iyo basubiriye abandi bacabona nk'abakeba. Namwebwe musubiriwe nimuhava muca mwibona nk'uko umenga mubaye abakeba. Mumenye ko mutegerezwa kuguma mufasha mu kubaka intara. Nimuhava bivuga ngo muragiye mugume na mwebwe muca kwabura amatari muti bimeze gute gabura amatari, hanyuma kagende mubwiye akajambo. Nimuhava bivuga rero ngo mubaye abakeba, mugende muzi yuko muzogumana nawe. None rero buramatari w'intara nagira ndagusaba ushike ngaha. Ega rero benshi batarakubona mu maso, bakubona igihagararo, babone yuko uzobabera kirumara. Uyu niwe agiye kuba icariho canje, niwe muzokorana, iwaje muzora muhashikana ibigoye gusa. Muribuka sebukwe wa Musa ariko arabwira Musa ati uriyica bene ico gihugu cawe, tora ivyariho vyawe, bazoza baraca imanza ziciriritse, ibigumya bari vyo bakuzanira. None namwe muzokorana n'uyu. Reka wegere ngaha badufotore kugira ngo mbona tureha. Turareha ni sawa. Namwe ubwo ngaha namwe mwari mukendeye kumubona, muramubona. Mwese mumurabe, aho bukera azoba ari wanyu aje kubatemberera. Ariko naje nagira ndabaremeshe ndabwire yuko ahantu bukera atangura kugenda mu ntara nzomuherekeza mu makomine yose. Tuzoba turi kumwe, aho bukera amakomine yose ngomba kuyagendera turi kumwe nawe, tuganira na bene komine kugira twigire inama y'ibishasha tugiye gukora. Reka ndamuha ijambo rero, ijambo ni rwawe. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, bubahwa mwese kugira sinihende, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, tugira amahoro. Abanyagitega oye! Abanyagitega oye! Murakoze cyane. Nyiricubahiro nagira ubwa mbere hoho ngaragaze akanyamuneza kwiteka mwaraye munteye yo kurongora ino ntara nziza yacu ya Gitega. Nkuko twama tubivuga turi kumwe twese birashoboka. Nukuvuga rero ijambo rya mbere nagomba gushikiriza nukubakengurukira kuri rino teka. Irya kabiri nagomba nyiricubahiro ndabemerere yuko impanuro zose muduhaye muri kino cigwa mutanze tuzifashe nka nkama, kuko nofata yuko mbere ari nk'intumbero tugiye gukorerako kugira ngo twuzurize abanyagitega bose. Turabemereye rero bene umurango babona yuko zino ntumbero muduhaye na zino mpanuro kivyeyi tuzozigendera, kandi na gatonyi ntitugomba yuko mwohava muvuga muti twacishije impande kwizigira uyu muntu. Turabemereye yuko tuzokurikiza intumbero zose z'igihugu muri rusangi, na cane cane nizo muduhaye. Ica gatatu twemeye nuko tugiye kuba abasuku ba bene gihugu. Ivyo dutegerezwa kubikora, ariko turasaba abene gihugu b'Igitega bose yuko bokwemera tukabaja imbere. Abafise ibibazo bakabidushikiriza, ariko natwe tuzoshika ku kivi kugira ngo twumvirize abene gihugu, twumvirize ingorane zitandukanye bafise, kugira ngo vya bisongerezi mwampa nze ndabishikirize izo ngorane,
kugira ngo tubasukurire atagahaze. Akanyuma n'icubahiro nagomba gushikiriza nuko nagomba kubamenyesha yuko uno munsi muri Gitega tuzi yuko hari itunga kama, ubutare burahaze. Twiyemeje rero kuzohagararira iryo tunga rusangi kugira ngo tumenye ivyimbwe iyo bigiye na cane cane bize biramire abarundi bose. Twarishinze rero naho tumaze iminsi mikeyi ngaha muri ino ntara ya Gitega kugwanya rwa rudandazwa ruciye mu kinywabi bita fraude. Turamaze gukora ibitari bike tugwanya n'abaduza ibiciro kuko tuzi abagira uko baba bariko batuntuza abene gihugu. Turamaze gukora ibitari bike kandi ndashima yuko inzego z'umutekano turiko turakorana neza, tukabizeza yuko n'ubundi tuzobandanya urwo rugamba. Hanyuma rero turazi yuko hari ibikorwa byinshi abene gihugu baturindiriye ko, ariko ivyo navyo turafise imbona kazoza y'ibihumbi 2040 na 2060, aho twifuza yuko Uburundi buzoba ari igihugu cigaburira, ahandi naho tukifuza yuko ari igihugu giteye imbere. Rero iyo mbona kazoza tuzoyikurikiza, ibikorwa birimwo tugerageze kubirangura n'ishaka ryinshi kugira ngo turamire abene gihugu mudushinze. Nkaba ndangije mvuga nti nyene icubahiro Imana ibahezagire. Murakoze. Arakoze cyane, Imana imuhezagire. Reka nanje ntere ndora ku musozo tuje inama. Abarundi twamaze guhinduka, twamaze tuzi yuko mu gihugu ibibazo bizokwamaho. Turi kuri iyi si ishetani yarigaruriye. Nico gituye tugize ibibazo ntidute ubwoko, tugize ibibazo tuje inama tuvyicarire. Ahubwo mbere je ndamaze kubona yuko kugira ikibazo ubutomboye kuko burose akazi. None rero iyo tubonye ibibazo byose tuje inama, ntitujemwo wa mutima w'ubugumutsi. Mu bijanye n'ubutunzi rero ndabasaba ikintu kimwe: tugomba kugwiza ubutunzi bw'igihugu. No kuvuga ubutunzi bw'igihugu duhera kubuharura tuhereye mu ntara. Ndasavye yuko abanyagitega mwoje inama mwige ku buryo ku mwaka mwerekana ibintu vyashotse biva mu ntara bije inyuma y'intara, kugira duce tumenya ko ari ryo terambere intara ya Rose. Nawe washoye itoni 100 z'ibiharage ukavyishorera mu yindi ntara, umenye yuko ari itunga intara yadugije ubutunzi, amahera avuye mu ntara agashika mu ntara ya Gitega. Umwe muje hamwe mwige ikintu cyose gishoboka ku buryo tumenya tuti intara yinjiza amahera angana uku avuye inyuma y'indi ntara. Murabizi no mu muryango ntushobora kuronka amahera udashoye inyuma y'umuryango. Na Gitega rero ntizotera imbere idafite icishora inyuma y'intara. Mwicare hamwe rero ico mukirabe. Ikigira kabiri inyuma y'ico c'ubutunzi nikijanye n'imibano. Tugira igihugu cy'abanyabwitonzi, igihugu kiri ku rutonde, twame imisi yose twegengana turerana, tuba abantu koko baboneka ko bafise indero. Turabona urwaruka uno munsi rumwe indero ya haziko yaragiye. Bavyeyi garukira indero y'abana. Ubu hariho umwigeme ashobora gushikaho yubaka umwiwe atanazi gukinjika icarico, atarigera aja no kwisoko gusuma ngo abone ingene ibintu vyifashe. None rero turabasavye bavyeyi mugarukire indero yaziko, abana muganire koko tubone ko turiko turema uruvyaro rushasha rufise indero. Mu mashure ntimuvuge ngo mubahe ubuhinga gusa, mubahe n'indero runtu, indero yo gukunda igihugu cacu. Hariho amashure numvise gusanga atanidarapo ry'igihugu rihari.
ico kintu carantangaje ncambazane kandi nk'ubu ntiwosanga kuri ayo mashure hariho abarimu b'abagumya banga bacambwira ngo yego ni none ko birirwa baraja kugura amadarapo ya SNDD-FDD bananiwe no kugura idarapo ry'igihugu. Nimwiyumvire umuyobozi w'ishure umwarimu birirwa baraja kugura amadarapo y'umugambwe bashinga hariya ku nama shingiro mugakaranirwa kugura idarapo ry'igihugu. Mbega uwo mugambwe uzobaho igihugu kitabaho? Indero ihera harya nyene kumva kuri umwana w'igihugu ukabona idarapo mukamenya ko barya abana bose bavukana mutangure mugire tujya dukrebe twigisha ku mashure muze murabigisha baronke indero runtu. Kera twebwe urose bakubwira ngo niuza kuduza idarapo warumva unezerewe cane, nawe bakubwira ngo uze kuvuza ingoma turirimba ururirimbo rw'igihugu cacu warumva ufise akanyamuneza. None rero garukira iyo ndero kugira ngo twigishe abana b'ubuntu mu bijanye n'imibano n'uzotona wese abone ko ari igihugu c'abanyabwitonzi, abone ko ari igihugu c'abantu bari ku rutonde koko bafise umuzirikanyi ukanura. Ni ngaho rero nciye mpereza ndabipfuriza kuroranirwa mu bikorwa byose muriko murakora, ndabipfuriza kugira umugamburuzi kugira ngo uburongozi bw'igihugu bworoherwe buriko burerekana umwongo uhuma n'udahuma. Mwese rero uko mwaje Imana ibahezagire, murakoze.